Umwami Yesu ashimwe kandi ahabwa icubahiro, yongeye kutugirira ubuntu no kutuba hafi kuri uyu munsi mwiza wa gatanu utangura weekend. Turashima Imana rero, turayivugirije impundu kubw'ubuntu n'imbabazi zayo igira misi yose. Ntago tworonka uko tuyishimira nuko dushobora kuyivuga. Turiko turavuga ku bimenyetso bizokwereka yuko winjiye mu ibohero canke se hariho ubushobozi runaka bw'abadayimoni buriko buragukontrola canke se buriko buragukoresha kandi utabizi. Imana idufashe cyane gose. Twarasomye ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 37:16 aho Yeremiya yinjiye mu ibohero kandi amara iminsi myinshi cyane gose. Ndakwipfurije gusoka mu ibohero, ntusubire kumara iminsi myinshi nk'iyo warumazemwo mu ibohero kandi utabizi. Imana igutabare kandi gufashe kandi yongere ikubohore. Ikindi kimenyetso ye kizokwereka yuko ari ubushobozi bw'umwijima buriko burakorera ku buzima bwawe canke hari ibohero runaka winjiyemwo, kubera ushobora kurisohokamwo ukongera ukarisubiramwo, bivana n'ibitero vyaguteye canke nuko witwaye. Imana idufashe cyane gose. Ari abantu bavuga ngo je naravuye mu ibohero, ni vyiza kuko iyo usengewe nawe ugasengerwa urava mu ibohero. Mugabo iyo witwaye nabi ukagira imyitwarire mibi urarisubiramwo, canke se abadayimoni bagukontroye canke se bariko barakugenga canke bakugenzura bakari gusubizamwo. Rero ibimenyetso bizokwereka yuko hari ibohero runaka winjiyemwo. Imana igufashe cyane gose. Ikindi kimenyetso naco kizobikwereka ni kutakaza control hamwe no kugira ingeso mbi. Kugira ingeso mbi udashobora gukontrola, kandi izo ngeso mbi zigatangura kukwica no kukonona kandi bikanka yuko uzihagarika. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane gose. Kugira ingeso mbi udashobora gukontrola kandi zikaba ziriko zirakwica cyangwa se zikonona kandi bikanka yuko uzihagarika. Bishatse kuvuga iki? Iyo umuntu hari ubushobozi bw'umwijima buriko burakorera ku buzima bwiwe, iyo umuntu yagiye mu ibohero, iyo umuntu hari ikintu runaka kimuremereye, aragira ingeso mbi igatangura kumukontrola, like uncontrolled deadly habits. Ingeso mbi adashobora gukontrola, ingeso z'ubusuma ntashobora gukontrola, ntashobora kwikontrola. Ahageze abonye ikintu ategerezwa kuciba, ahageze ishavu rije ntirimworohera kurifata, ahageze ubusambanyi buje ntibimworera kubufata, ategerezwa gusambana. Ahageze icaha kimufashe runaka, hari nk'umuntu ashobora kunywa itabi kandi muganga akaba yaramubwiye ko riko riramwica, kandi nawe akumva ko riko riramwica ari mujana ahantu habi, atakintu riko riramufasha ariko akaribandanya. Ivyo bizokwereka yuko hari ubushobozi runaka bw'umwijima buriko buraremera ubuzima bwawe. Urakeneye ubufasha bwihuse cyane. Hari umuntu ashobora gusambana akumva ko biriko biramujana ahantu habi ariko bikanka ko ashobora kubihagarika, bikazorangira bikuyemo ingwara za sida n'ingwara zandukira mu bibonano mpuzabitsina, ingwara nyinshi zitandukanye, ama infection atandukanye. Hari ingwara nyinshi cyane ziri sexual transmitted disease, STD, sexual transmitted disease, ingwara zandukira mu bibonano mpuzabitsina. Akazigwara akongera akazisambanirako, akongera akazandura akongera akazisambanirako. Ni kuvuga yagwaye ingwara ntago bimworera no kuyikontrola, donc is possessed, araboshwe bikomeye cyane gose. Ariko gukontrola ya ngwara will not be easy for him, will not be easy for her. Iki ni kimenyetso gikomeye cyane kikwereka yuko waboshwe n'abadayimoni. Urakeneye ubufasha bwihuse, urakeneye ubutabazi bwihuse. You are masturbating, urisambanya. Ntago vzoroshe kushobora guhagarika kwisambanya, yet usigaye wibagira, sinzi ikintu cibagira cyane, usigaye wibagira biteye ubwo, usigaye udashobora gukora ibintu bizima, usigaye udashobora gufata ingingo. Donc urabona ko biriko birakugira ko ingaruka nyinshi cyane mu buzima bwawe. Mugabo still you cannot control it. Ntago ushobora kubikontrola kandi no kubihagarika ntago ushobora kubihagarika.
Oh my goodness, urakeneye ubutabazi bwihuse, ubutabazi bunyarutse cyane gose. Sindiko ndavuga ibimenyetso bizokwereka kubo donc sindiko ndavuga ibikwereka kuboshe mu buryo butandukanye. Bon, ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga, sindiko ndavuga ikintu kimwe en detail kuno ya, ndiko ndashaka kukwereka ko niwibona ko ibi bintu uzomenye yuko hari ubushobozi mwijima buri kubura kontrola ubuzima bwawe waboshwe. Urakeneye ubufasha bwihuse. Nimba ufise ingeso yanse guhagarara, iguma yikurikiza, ufise ishavu, agahinda, tiraza amarira mu gitondo ku mugoroba, amarira mu gitondo ku mugoroba, amarira mu gitondo ku mugoroba, amarira still agahinda, uzuni, agahinda ntushobora kugakontrola, ntushobora kugahagarika, uri munsi ya kontrole y'ubushobozi bw'umwijima. Abadayimoni bariko baragukontrola. Imana idufashe cyane gose. The Bible says umuntu w'umunyenkomezi n'umuntu ashobora gukontrola umubiri wiwe. Umunyenkomezi wa mbere, control your flesh, control your mind. Mugihe rero udashobora kubikontrola, waratewe, ukeneye amasengesho. Mwami Yesu Kristo agufashe kandi agutabare. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro by'Umwami wacu Yesu Kristo bibe hejuru yawe. Mwami Yesu akugire neza. Shalom.